rero yavuze ibintu bitanu mu gitero cya mbere yavuze ngo ngomba ko noba umukristo mu mutima Imana yacu nihimbazwe. Bene data, hariho ubukristo, hariho ubukizwa, hariho guhinduka, niko novuga kumbure munyemerere mvuye gutyoya, mugabo kugaragara inyuma, kubonwa n'amaso y'umuntu, kubonwa n'amaso y'umubiri, kandi ugasanga uko gukizwa, ubwo bukristo, uko guhinduka, iyo mico myiza, izo ngeso nziza, ugasanga twebwe abantu tuzibona mugabo nyene kubigira yabigizemo uruhara. Ugasanga umuntu yaharaniye kwerekana yuko nawe yakijijwe, agaharanira kwereka abantu yuko yahindutse, agaharanira kwemeza abantu yuko we wari umugororotsi, mugabo ugasanga uko kugororoka n'ukugororoka ko ku munwa gusa, n'ukugororoka ko mu majambo gusa, n'ukugororoka kw'inyuma gusa. Mbere wanashaka ko no kugororoka niko abafarisayo bari bafise, abasaduka n'abafarisayo niko kugororoka bari bafise. Abo abafarisayo ngo baharanira kwereka abantu yuko bagororotse, ngo bagatanga ibigira 10 bagafasha aboro, mugabo bakagaragaza uburyo bwose umworo wese bakamufasha abantu babibona. Iki gihe nasanze hariho motivation ngo yabitera nasomye amakomantere biblika mwami igihe kimwe narigeze kubivuga ko mu nyigisho zo ku musozi ndiko ndavuga ku bafarisayo, nisunze n'ibyo nasomye berekanye neza byabatera kugira gutyo. Mu bisanzwe uyu muntu uvuga ngo uyu muhari w'abafarisayo ni umwe mu mihari itandukanye yabayeho mu ihanga rya Isirayeli. Mu gihe abisirayeli Imana novuga ngo yari yarabataye, yarabaretse, novuga ngo baraterwa n'abansi babo, baratsindwa, barabigarurira. Muri ico gihe rero abisirayeli bakurikiranye amateka y'ihanga ryabo, basanga icyatumye bigenda gutyo, icyatumye bahura n'ibyago, ni kubera bataye Imana rurema, ni kubera batubahirije ivy'Imana yabasabye uhereye kera cyane kuri basogokuruza babo. Hanyuma rero ngo barondera uburyo bogarukana abantu mu murongo mwiza, baca bagaragaza uburyo bwose hakavuka umuhari hisunzwe vision, imbona kazoza y'uwo muhari. Aho havutse rero bitongo ni abazeloti. Murazi ko hariho ngo nambari ngo nibaza ko Simoni Zeloti, ni Simoni ngo mugwana shaka. Abagwana shaka bari abantu ngo bafise ishaka ridasanzwe, bavuga bati rero irifo ko ibintu bihinduka, dushireho ikiroberi, dushireho igisirikare, igihugu cyacu tukigwane dukoresheje umuheto. Burya rero ba Simoni wumva ngo Simoni Zeloti cyangwa Simoni umugwana shaka, bari abantu bari muri iyo ntuzeye muri uyo muhari wavutse. Rero abana nabo b'abafarisa n'abasadukayo byerekanwa yuko nabo nyine bari mihari yavutse, mbere berekana ko yavutse nko mu kinjana ngo ca kabiri imbere yuko Yesu avuka, agisigaye imyaka ishika 200 imbere yuko Yesu avuka. Singomba kubitewa mu ibyo bintu kubera ikigande gitondo gishasha gava gica kiba kirekire, ariko mugabo nyine byari bijukoye. Mparanira kwerekana yuko bagerageza ngo kwerekana ko bagororotse, mugabo mu by'ukuri atariko bimeze. Kuko bavuga bati hamwe abantu bobona ko twebwe twubahiriza ivyagezwe, bakabona imico yacu myiza, bakabona ingene turabakizwa, twambara neza, dusenga, ngo mu gusenga mbere ngo baja au Carrefour, mu mayirabire, kuri rompe, mu masanganzira, bakaba rero baja gusenga ngo bagakubita amanwa, bakunama, bagakubita inkora hasi, kugira ngo abantu bose barengana babone ko hari umuntu ariko arasenga yubaha Imana, yumvira Imana. Ariko mugabo ngo mu by'ukuri mu mitima yabo siko byarebeka. Kandi murazi ko igihe Yesu yaza yarabavuze ko ingene bagize neberekana, babonekana ko inyuma bakuyengeje nk'imva canke se nk'inzaha, ariko mugabo indani ngo ari imva gusa, ata kintu kiriyo. Ibyo biri muri za nyigisho zo ku musozi twaravuze ko dufise ibiganiro byazo tuzozamwo tukabivugamo. Ni inyigisho zihera mu gice ca 5 umurongo wa mbere mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Matayo, zikabandanya mu gice ca 6 zigaherana n'igice ca 7 muri ubwo butumwa nyine bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. None rero simavunja muri birebire. Rero nariko navuga ngo uyu muririmbyi yavuga ngo ngomba ko noba umukristo, nariko navuga ko habaho ubukristo, habaho ubukizwa,
duharanira ko abantu babona ariko Imana itatubonamo, kandi ibyo bintu si byiza, n'uburyarya n'ububeshi n'amanyanga. Imana yacu nihimbazwe, n'ubupirati, n'agakiza kari pirati, n'ubukizwa buri pirati. Iyo uri kuravugana n'abantu ukagomba kwerekana za Yesu ashimwe, bikerekana ko umenga uroroshe, bikerekana ko umenga uraciye bugufi, ariko twahura n'abandi bakuzi neza sawa sawa ingeso zawe za misi yose, bakavuga bati ujya muntu nimba ari umupagani wa mbere n'ujya muntu, nimba ari umwesikro wa mbere ni naka. Ariko mugabo reka kwiyoberanya ugasanga n'ibindi. Uyu muririmbyi aravuga ngo ngomba komba umukristo mu mutima, apana ubukizwa cyangwa ubukristo bwo kuri rezo sosio, bwa bundi twerekana ku ma Facebook, ku ma TikTok, ku ma WhatsApp, ku ma stati, mugabo bitari mu mutima. Ibyo bintu biragahera. Nshaka kuba umukizwa, nshaka kuba umukristo wo mu mutima. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha, n'ubu butumwa uyu muririmbyi atubwiye bwo kuba umukizwa, bwo kuba umukristo, bitanguriye mu mutima. Kubera agakiza kanyako gatangurira mu mutima. Umutima ukabanza ugakizwa, umutima ukabanza ukaba umukristo, umutima ukabanza ukabohoka, umutima ukabanza ukavuka ubwa kabiri, umutima ukemerwa n'Imana, maze bikabona rero kubogaboga inyuma, bikavuga ngo sindabivuga ku munwa gusa ariko birabogaboga no mu mutima biriyo. Imana yacu nihimbazwe. Twama twumvise abavugwa hirya no hino ku marezo sosio, twagira ngo nibo bakizwa ba mbere, nibo bakristo ba mbere, mugabo ugasanga n'abayobe, n'abamenja, n'abanyavyaha, n'abicanyi, inzigo n'amacakubiri, ubushakanyi, ubusambanyi, ubusuma, ukurenganya abantu, ugasanga ibyaha bakora ahubwo mbere bandi tuzi ngo n'abanyamahanga, babandi batarakiza ugasanga ntavyo bakora. Hano umuntu ashobora gukubita ikinyoma ukavuga ati iki kinyoma n'umupagani ntaco yonkubita.